umwe mu ndongozi za twigwaneho Gumino yaburiwe irengero. Aha ndavuga Charles Sematama, aho bamwe bariko baramuronderera ngo mu nzira za Remera, abandi nabo bakavuga ati ntituramenya neza na neza aho yakamanganiye. Aha ni mu gihe hari imigwano idasanzwe ko twabibashikirije mu makuru yagiye araca kuri runo rubuga rwa Free Podcast TV ko mu Minembwe ibintu bitoroshe. FARDC waza bigaruriye ubuce bwinshi, aho bivugwa ko ibice 95% vya Minembwe byose biri mu maboko ya waza FARDC. Iruhande ya Sematama, Charles Sematama, hari amakuru avugwa ko coalition Red Tabara twigwaneho Gumino bariko barategura gutera igitero ngo c'imisi 3 badahumeka kugira barabe ko bo kwisubiza ivyo bihande amakambi n'amazone n'amarokalite ikanama groupement bagiye baranyagwa, bagiye barakugwamwo ku ngufu nyinshi zidasanzwe ku muvuduko wa Zarendo na FARDC bazananye inyuma yaho imbwebwe za Sarambwe zishoboye kuva muri Uvira ata mpamvu nimwe igiye ku mugaragaro ishoboka kiretse kwivugisha ko bashatse korohereza ivyo rugamba. Ariko impamvu yagaragaye nuko motifu ya mbere twese tuzi kandi igaragara nuko bakubiswe igitero kidasanzwe iporo ikarundu bikangura basanga benshi muri bo batakiri bazima, bahitamwo kuyanyaga. Aha rero nuko bavuga ko Gumino, benshi muri Gumino twigwaneho na Red Tabara iyi coalition bavuga ati nibitakunda twebwe muri Gumino cane ngo tuzoca tumanika amaboko tugende twishikane muri FARDC nkuko benshi bariko barabikora. Byose hamwe turaza kubirabira mwidonido. Ariko nitwogera tubabwiye ko muri province ya Kwango ministre délégué wa FARDC, ndavuga ministre délégué w'igisirikare, ministre délégué wa défense nationale hariya Ikwango, amaze imisi ariko arakora ibikorwa bidasanzwe mu guprona canke mu kwigisha no kunywanisha abanyekongo mu kubakura b'ibigwanisho eka no kuyaga ngo amahoro ururimi rube rumwe rube amahoro no kubana neza na neza nk'abakongomani muri rusange. Idonido eka inyuma ya kano karuhuko. Ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, ndizera ko muguwe neza, ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bivanye n'umwe wese aho aherereye. Aha ne mu gihe bamwe yadukurikirana bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abandi hakujya Kanyaru mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Malawi, Mali eka handi henshi hagenda hatandukanye mu karere ka EAC, ndavuga muri Afrika muri rusangi, Asia, Amerika, Oceania eka no mu bihugu vy'Iburayi. Amakuru yacu tuyahere neza na neza muri Uvira. Muri Uvira inyuma yaho imboga ngurukana bumenyi tugombe duhere kuri mama ugwa Gasabo. Bamwe n'amara babwiye ko hari tandukaniro ry'umumenyesha makuru n'itangaza makuru. Inyuma y'itangaza makuru ryakozwe kuri mama ugwa Gasabo, ndavuga n'imboga ngurukana bumenyi nyinshi zisanzwe zisupportinga izi mbwebwe za Sarambwe RDF inkotanya basogosi. Birumvikana nta gitangaje kirimo ko imboga nyinshi z'u Rwanda zishigikira intambara yo muri intambara ya AFC M23 mu kuja kwica gusambanya abana, abadamu, kuviola, kuiba arizo vole, kwigarurira ubutaka, kwiba ubutunzi kama bw'igihugu ca Kongo no gushaka kwigarurira isi n'agataka no guhonya abanyekongo. Ntibitangaje cyane kuko bose bakomoka ku nkotanyi, nayo indoto y'inkotanyi mwarayumvise mu banyarwanda benshi bagenda babishikiriza, kuko je no bivuga ukavuga woro Murundi ntaco biziko, ariko mugiye murumviriza hirya no hino murumva ko inkotanyi nta ciza cazo. Uko rero niko dutanguye. Murabibose ko baririmbye bari kubita mu gikiriza ngo umugabo yitwa Eric Prince akaba ari yarongoye Black Water, bavuze neza bikubita mu gikiriza baririmba bihereza amabarabara baragira imisi mikuru ku nkuru y'ibinyoma iciye kuri mama wa Gasabo. Abandi baraterura ngo nabasesanguzi barayora nabo bagenda gupakira abanyarwanda n'abanyekongo bamwe babemerana banabumviriza bababwira ko Eric Prince ngo ari mu maboko ya
AFC M23 ariko birangira bo nyene bagarutse iho ndiko ndavuga ko itangazamakuru ryabo kuko nta mumenyesha makuru ariho hariya ni itangazamakuru no gufana bagarutse bonyene bivugira ko Eric Prince ngo yarungitse ngo igisirikare ciwe muri Uvira. None yarungitse igisirikare ari mu maboko ya M23, yoba yarungitse ico gisirikare afunzwe, yoba yarungitse ico gisirikare ari mu nzira iyihe? Eric Prince nkuko twari tibabwira ntiyigeze afatwa. Eric Prince bagiye bamufashe uwo bari umunsi mukuru niko babafashe, ni nka kurya leta z'ubumwe za Amerika zafashe ba Ben Laden, ba Osama, ba Gaddafi n'abandi benshi. Uko niko AFC M23 yogira umunsi mukuru ifashe Eric Prince. Eric Prince si umuntu sikuvuga ati ngo ni gihangange cyane gose, ariko si umuntu AFC M23 ugomba here muri RDF ku bayobozi babo bakuru nta numwe muri bafise technique canke tactique zo gufata Eric Prince. Ni binyoma ahubwo ni propaganda zabo nkuko bisanzwe, ariko nagwanda babwire ko Eric Prince ni muzima kandi nkuko mubibone kinyamakuru Reuters musanzwe mubizi ko kivuga gake amakuru kitagirira ivyemezo naho rimwe gikunda gutanga amakuru. Mbo Reuters dusanzwe tubizi ko yahora ikorana n'u Rwanda za RFI, za France 24, Al Jazeera, vyose tuzaza kubigaruka ko aho mbere haro nitangazo tuza gukorera ko ni raporo yatanzwe na Bizimana umwe yigira ngo ni ministre w'ubumwe ariko atabumwe yigera avuga, yirirwa aravuga moko, yirirwa hayagiza moko amwe acinyiza yandi moko, aho bandikiye ikete ry'impapuro 9 muri PDF ni 10 ariko guri 10 ruhagaragara nta kiriko, nco gituma mvuze 9 ugwete rw'impapuro 9 bandikira ayo maradio nako ndavuga za RFI, Al Jazeera, za TV5 Monde n'ayandi ma televiziyo menshi bayasaba ko canke bayagiriza ko ngo yoba ariko arashikiriza amakuru ngo atosahaza canke akura adashigikira genocide mu ncamake. Bariko baravuga amakuru abakura agashambara afukura ibijanye n'ivya genocide, ngo abanyarwanda bakeneye kumenya ngo ukuri, ariko ukuri kugira abanyarwanda bakumenye bihera ku matohoza yo kungena indege yarashwe ya Havyarimana. Aha naranciye ku masonga gusa nuko ivyo bintu bihari navyo yene twaronka kanya turaza kuza tubasomere turabire hamwe iryo tangazo rigamijiki kandi kubera kirije rikurikirana na raporo canke na rusansuma yabitwa ko bafise ingenga bitekerezo ya genocide mu Rwanda. Ni mwicunga abanyarwanda mukurikirana urubuga muhana makuru abari mu mahanga muyahe abanyarwanda bari mu gihugu bicunge kuko hari ikintu kitameze neza kigiye kuba. Nako ndavuga rero muri Uvira ko Eric Prince ni muzima kandi nkuko mwabibonye urubuga rwa Reuters n'ibindi bimenyesha makuru mpuzamahanga byabishikirije. Hari amakuru avugwa ko naho tutarababona neza mu ma video canke mu mafoto bari muri Uvira, ariko ayo makuru araharavuga ko Eric Prince yarungitse ingabo ziwe muri Uvira. Uko niko vyifashe rero. Tugende mu Minembwe hari umuntu yitwa Kamasa Ndakize wa Gumino. Uyu akabazi kwizina rya Welcome muri Gumino canke abasanzwe bamuzi ku mirongo y'urugamba azwi kwizina rya Welcome. Ni Kamasa Ndakize uyu nawe bakaba bavuga ko yishwe n'abantu biwe bari basanzwe bamucunze bagera ku 10, akaba yiciwe ahantu hitwa Muriza. Uyu mugabo rero akaba yishwe mu nzira itarasobanuka neza, ariko uko biri kose ni ku mirongo y'urugamba, swate ni ambush, swate ni gitero bamuteye. Uko niko bivugwa rero. Hari andi makuru avuga ko ahitwa Kawera, turacari nyene hiyo mu makuru ya Minembwe ku mirongo y'urugamba, ahitwa Kawera abasirikare ba Gumino bagera ku 200 twigwaneho Gumino twigwaneho bakaba bishikanye mu maboko y'igisirikare ca FRDC kumvo zuko ngo babona ko intambara bazanwemwo uko bayibwirwa atariko iri, kandi babona ko atariyo bariko baratsinda vuba, kandi atari intambara naho yorangira itohera ngo kuri faveur, itohera ku nyungu za twigwaneho na Gumino ngo bo bagiye kwiyugamira hakirikare. Ariko nkarangiza mbwira abakongomani ko muri bo bafise amahirwe yo kumva runo rurimi, kandi bakaba bashikiriza ndongozi za FRDC nibamenye ko bano uko biri kose nimba vy'ukuri kumbura ari abakongomani sawa, mbwa akaba ari abanyarwanda ni bacunge
bano bantu borinze bafata bikananirana ko kubera kenshi harimo muri Gumino na Twigwaneho harimo abanyamurenge babanze kwigabura imice igera ku 8 nta kabuza ko batoba baje kwigira nk'abaje kwishikana kugira babandanye baba bamaneko nibabarabire hagufi nitwanse ko bishikana ku neza ariko nibabacungire hagufi hanyene ku kijanye ni coalition ya Gumino Twigwaneho Reditabara ko n'abashikirije mu ntangamarara baravuga ko bagiye gutera igitero c'imisi 3 igitero sindamusiga wacise sindamusiga ngo c'imisi 3 successive bataruhutse ngo kugira ngo barabe ko bosubira kwigarurira utwo duce bambuwe na FRDC na Wazalendo nababwiye mu ntangamarara ko ibi bavuga ko ibice bigera ku 95 vya Minembwe biri mu maboko ya Wazalendo na FARDC rero ngo yakoragerageza gupanga igitero c'imisi 3 kugira bareko bo kwisubiza canke bosubira muri ayo mazona ayo marokalite arimwo Wazalendo na FRDC hanyuma ngo hakaba hariho note bien ngo bariko barapanga iyo nama canke ico gitero ngo vyasa ko kumwe gose ntibabihuriza ko bamwe bavuga tubireke abandi bakaba force kubigumamwo abo rero bagumyemwo ku ngufu batanze nabo nyene itegeko ridasanzwe bavuze ati mukabona kino gitero turagikoze tugumye turi bazima bamwe muri twebwe mumenye ko tutabishoboye tuzoca twitanga muri FRDC Gumino ndavuga cyane cyane abana bahurikiye muri zino nyeshamba zino mbwebwe za Sarambwe za Gumino uko niko vyifashe hariya mu Minembwe tukiri mu Minembwe nyene nkuko nabibabwiye mu ntangamarara Sematama umugabo yitwa Sematama Charles benshi bakaba bamuburiye irengero inyuma y'ibitero vyinshi bigenda bitandukanye amadrone amabombardement infanterie murumva ko mu Minembwe hariko haribasigwa cyane bariko hatera ku muvuduko mwinshi udasanzwe kugira barabe ko Minembwe yoja mu maboko ya FRDC Wazalendo eka n'abafatanya bikorwa babo uko rero vyifashe nuko Charles Sematama bamuburiye irengero abandi nabo bakavuga ati ngo yafashe direction Remera ngo arabe ko yoja kuhipangira canke gupangirayo akarere iremera mukamutsikira kiravugwa cane gose kubijanye na renforcement n'igisirikare kiko kirava ngo mu Rwanda nkuko yakorashikiriza ngo hari amakamyo menshi ariko arava mu Rwanda bongera birundaniriza canke biyegeraniriza iremera hanyene iremera nkuko mwumva Sematama bivugwa ko ariho yoba yahungiye kumbura yagiye gusaba renfort canke yagiye gutanga raporo kuri tere ukungene bimeze hariya mu Minembwe ariko ndababwire neza ko mu Minembwe ibintu ntibiboroheye nico gituma mubona abanyarugabo n'abandi benshi na rugabo bwiwe baruciye bararumira uko niko vyifashe hariya mu Minembwe tukiri muri Kongo nyene kubijanye n'imirongo y'urugamba mu ntara ya province yitwa Kwango muri province Kwango ministre délégué à la défense nationale akabazwi ku izina rya Eliezer Ntambwe canke Eliezer Tambwe biravana na prononciation ariko ko canditse ni NTAMBWE Ntambwe Eliezer Tambwe ariko arasensibiliza ko hoba amahoro nico bita vivre ensemble mu bene gihugu mu bakongomani aho mbere ahaciye hose turaza kubabwira kubadondagurira aho yagiye araca bagenda barasubiza ibigwanisho ku bushake kugira barabe ko bonywana bakabana mu mahoro izo njyane u Rwanda rufatira ku bintu vy'amoko n'amacakubiri ruriko rwasasagiza muri Kongo muri RDC muri rusangi kuko iyo bako baravuga abanyamurenge barakwiragiye Kongo yose iyo bavuze ngo abatutsi ngo Kongo rwandofone nabo nyene baba kwiragiye Kongo yose murumva ko izo njyane canke abo baba bajyana naho baba barafatira muri Uvira canke Goma na Bukavu mumenye ko abanyamurenge bakwiragiye Kongo yose rero bisaba ko abakongomani bamwe barafisa agashavu naraye babwiye ko ubu munyarwanda tohagarara imbere yo mukongomani canke bamwe mu banyamurenge bivanye no kungene bagiye baravyitwaramwo mu kugenda bariyunga nizi mbwebwe za Sarambwe Reditabara bakagenda barakora amabi n'amarushwa ku banyekongo muri rusange uko rero niko vyifashe uyu ministre akaba yagiye araca mu mice itandukanye biravugwa ko iki gikorwa rero ministre Eliezer ariko arakora akaba ari gikorwa kigamije kudesarma abene gihugu batunze ibigwanisho mu nzira zitemewe n'amategeko na cane ibi bise ngo finir la milice Mobondo dans le Grand
Badundu. Yes, aha Melissa Mabondo mukaba mwagiye murayumva muri ino migwano yose yagiye iraba. Kenshi aba Mabondo baravugwa bakavugwa ko ibintu bitameze neza. Aho rero yagiye araca muri no rugendo yareka arakora kugenda aranywanisha abakongomani basubiza n'ibigwanisho, ni yahereye kuri aho bita ngo ferme Laha, ngo de la ferme Laha au village Kafuru. Hereye aha bita ngo Laha muri village ya Kafuru, aca mu yandi ma village yitwa Kitadi, avuye Kitadi aca ahantu hitwa Kiara, avuye Kiara aca ahantu hitwa Kasindi na ma village yandiko ndababwira, agarukira ahantu hitwa Makimbi. Izi zose ni village yagiye aracamwo badeza basubiza ibigwanisho ku bushake bwabo, aho yakiriwe n'abene gihugu isinze. Uko niko vyifashe hariya ku mirongo y'urugamba. Duhure mu makuru ya diplomasi muri rusangi, turabire hamwe agashavu k'abanyarwanda n'imvugo zibishe zigamye bariko baragenda barashikiriza. Aha ni mu gihe itariki 11 ndavuga ku munsi w'ejo igihugu ca Congo RDC a été réélu. Congo yarongeye gutogwa kuzozira siège muri Conseil de sécurité ya Union Africaine. Murumva ko bari imbere basubijwe bahasuye guhabwa ikibanza c'iteka cyo kwicara muri Conseil de sécurité ya Union Africaine. Ikibabaje rero ntaco munzi nuko RDC bayihaye icizere cyo kubandanya manda ya kabiri muri Conseil, bayihaye ikibanza ca kabiri ca manda ya kabiri muri Conseil de sécurité ya Union Africaine. Union Africaine ikaba igiye kuyobogwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, son excellence Evariste Ndayishimiye. Uyu nawe ukaba ubizi neza ko batamwakira neza hariya hakurya ya Kanyaru, bivanye n'umuti ariko arabakorera mu nzira zigenda zitandukanye, haba muri diplomasi eka no ku mirongo y'urugamba. Murazi ko ari we ntandaro ya mbere yatumye balkanisation n'ivyo vya Empire Hima bitabaho, eka n'imigambi yabo ipfuba, aho bidoga ko bahatakarije abasirikare benshi n'indongozi nyinshi z'u Rwanda, eka na zimwe muri izi zaimbwebwe za Sarambwe. Aya makuru turagaruka ko tubabwire vyifashe gute, Tshisekedi bimeze gute. Hari n'amakuru mbere menshi avugwa ko SG wa ONU ashoboye kuba n'umunyafrika. Vyose tuzaza kubirabira hamwe muri ayo makuru y'akarere ka Afrika muri rusangi. Ndabibutsa ko na Free Podcast TV atamwebwe mwarahezakiwe. Ciao ciao.